Ishirahamwe ase jenoside Cirimoso ryakerezo rya 27 mu kwezi kw'indwi umwaka w'2025 rigenda kunamira mu kwibuka abatutsi 648 bagandaguwe bunyamaswa mu gaturuturu ko kw'igenekerezo rya 21 Kakaro umwaka w'1996. Ukaba haheze imyaka 29 iryo barariguye. Ase jenoside Cirimoso yafashe y'ukwama bibuka buri mwaka yifadikanije n'abacikacumu gusabira ku Mana kugira ngo ibiyegereze, na cane cane ko bapfuye giturumbuka ataco bakoze. Ase jenoside Cirimoso saba leta y'u Burundi ko yokubaha amasite de déplacés ahari mu gihugu cose, yubashe ikongera ikubahiriza amasezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Kampala mu Buganda kuwa 22 Gitugutu umwaka w'2009, yubahiriza abahungiye mu bihugu vyabo vy'amavukiro. Irongera igasaba leta kubaha no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Geneve akingira impunzi zakungiye hanze y'igihugu cabo. Isaba leta ko yosagasagira ONU igashiraho sentare mpuzamakungu genewe guhana ivyaha vyose, ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ivyo guhohotera kiremwa muntu, kuko severe ivyo iriko irakora ntibiremesha bose. Vyongeye ase jenoside Cirimoso irasaba ishimitse ko leta y'u Burundi yokwikubita agashi igasaba sentare mpuzamakungu yo guca imanza z'ivyaha vyakorewe abarundi, abatutsi, bagaheza bakaza bagashiraho parquet international, procureur general international atohoza neza ivyabaye akurikije amategeko y'ubutungane, bagaheza bakabona gutandukanya icatsi n'ururu, ntibagume bibaza bakorera kuri birya severe ivuga kandi ihengamye itaremesha bose. Rero iyo sentare mpuzamakungu irakenewe kuko niyo kuzuriza abarundi. Ikindi kibabaje kw'igenekerezo rya 5 mu Kakaro umwaka w'1996 ibara ryaraguye, abatutsi biteza baragandagurwa bunyamaswa, barishwa buhonga atacamira. Ivyo vyose ni ibibazo bikeneye sentare mpuzamakungu gutohoza, n'uwagiriwe n'icaha agaheza akishura icaha yakoze